tahashitse warihombe nacugira tuyagire warahombye kuko ibintu byari umuriro kabisa ego ushoboye gutamba igisirimba yaratambye ushoboye gutamba umuziki yaratambye ushobora gutamba ngira ibintu byose bumva bibaho umuziki igisirimba ibiki byose byari bihari afite byari ibintu biryoshe kandi niwe sasa rero ntibagiye abatumire biteka bari batumiwe kuri uwo munsi hariho umuririmbyikazi w'indirimbo gospel asanzwe akina na filme Sandi Kamikaze Sandrine ego hariho n'undi twa Sandi bajyari iyo rero ego nta byinshi nobivuga ko mbo filme abarundi bari mu kazi ku kintu kijanye na filme cinema bari mu kazi muri ya chano iri mu kazi barakoze filme izo za rumuriro umuriro ya Jesse no shaka kwimukira umukobwa ni dini impamvu ntaho mwimukira mu bisanzwe umuhungu ni umutwe w'urugo sibyo ni umutwe w'urugo ategezwa kurondera abonye ashitse muri ibyo bihe byo kurondera umuntu bobana akarondera wa muntu aza kumufasha yunganira ku byo afite ko bisanzwe sivyo tumenyereye uko umuntu Hello guys, murameze neza aho muherereye hose. Ni MC Benita, MC w'Imana nko musanzwe bimenyereye. Agarutse kandi mu kiganiro ndabazanira ibintu bishashe, ibintu biryoshe, murabizi neza ko tuba turi kuri Yaga Nawe TV. Ukiri mushasha rero ushobora ibikenewe, ugakora bya bindi byose bituma ushobora kubona ibiganiro byacu uko bigenda bikurikirana. Nabyo si bindi ni j'aime commentaire, na partage canke uri mushasha ukagira abonnement. Donc subscribe canke s'abonner. Nuko ushaka kubyumva yes mwabyumvise neza rero ko micro ya mbere ko muri kumwe na jewe MC Benita mbere yanyu mukaba mubona umutumire atsovye umutumire atatiye amazi kabisa umutumire w'injyamo ni beje yanyu nca mubibona ewa naje kuhaturira reka tumumwanya rero kugira ngo twidondore tumenye byinshi kuri we ndamuhaye ikaze bakoze cyane bakunzi bayaga Nawe TV ego n'abandi baza barakora mukije muri commentaire muronke miliyoni nyinshi muri commentaire ndabaramukije wese kwiyo Yaga TV ego akazina ni Arnodic benshi bazi kuri Venice promoter wow Venice promoter ego Arnotange Venice niko ndabyumvise mwambabarira nimba ndabivuze nabi turashaka kumenya Arnaud n'umuntu ki akora ibiki mu buzima busanzwe ibintu nk'ivyo nyine merci bon Arnaud ni umunyeshure asanzwe yiga muri Université Sagesse d'Afrique campus Kamenge Arnaud mu buzima busanzwe asanzwe akora akazi ko gupromotinga filme ndundi wow n'ibindi bintu bitandukanye ushaka kumenyekanisha ibintu byawe ibyo udandaza ibiki n'ibiki byose turashaka kubigufashamo nta kibazo turashaka kuturondera ndaza kubaha nimero tukabibafashamo nta ngorane bigishosha tuzidoha kugira ngo tukwirondere tumenyekanisha ibintu byacu ego tuzakuzanika muri commentaire yaho umukeneye acha disanga muri commentaire yes tukivyumva rero mwabyumvise ko ari promoter ko ari no muri mu bintu bya filme ndundi tukiri hafi cyane turashaka utubwire neza kuri lancement officiel yabaye ejo ya Fanny Lavine ku bantu batahabaye byari bimeze gute eske ibintu twumvise ko habaye ibintu byo guhabwa amadolari ibintu nk'ivyo ego ubivuze kwiki ubizi kwiki ku bantu batabizi ibyo wabikuye n'amadolari wewe oya ntacyo tubwire nta kibazo
guys umukobwa arabesha nta madorari oya MC Imana ntabesha yabikuwe bo so ejo twari dufise lancement officiel y'umukinyi wa filme musanzwe mukunda cyane Fanny Lavine abakunzi biwe ndazi ko mumukunda cyane ye lancement yari ryoshe cyane yari yashize ku mugaragaro film yiwe yitwa Data ivyo birori byabereye muri source d'Nile nga mu gisagara ca Bujumbura byari birori bitesa cyane umuntu utahashitse wari ihombe natugira tuyagire warahomvye kuko ibintu byari umuriro kabisa ego ushoboye gutamba igisirimba yaratamvye ushoboye gutamba umuziki yaratamvye ushobora gutamba ngira ibintu byose bumva bibaho umuziki igisirimba ibiki byose byari bihari afite byari ibintu biryoshe kandi n'abantu vraiment bari bavyitabiye ari lancement iryoshe cyane gose yego numva neza rero ko byari ibintu biteza gusa uduhaye umuco rero muri rusange batubwiye byaratamvye baragize nte muri rusange rero eske ibyo bintu twiyumviye nivyo canke sivyo n'abatahageze ku bantu batari bahari kwico kintu kijanye n'amadolari mu bisanzwe hajya umuntu yafise urubanza aratereza sivyo akarondera abagenzi ababanye agatumira rero harashobora kuba hariho bamwe bashoboye gushigikira Fanny Lavine abasanzwe bakunda filme ndundi bakunda ibikorwa byiwe hariho abantu benshi bari baje kumushigikira abasineaste niho bari bibereye BMT Moria Chano bose niho bari na wa mutama wacu Berendwayo niho yarari n'umuryango wiwe sasa rero ntibagiye abatumire biteka bari batumiwe kuri uwo munsi hariho muririmbyikazi w'indirimbo gospel asanzwe akina na filme Sandy Kamikazi Sandrine hariho n'undi twa Sandy benshi muramuzi niho bari bibereye umuco nuko rero kuri abo vuze ati yarashoye kuronka amadolari mbo yarashoye kuronka uburyo atari buke baramushigikiye mu majambo make yego kandi urumva hari aba diaspora abantu bavuye hanze davre Kamikazi none Kamikazi yego rero Kamikazi ari ucambaye ko amadolari ategezwa kuhaba yego urumva ibintu byari biryoshe sana ku muntu atahashitse byari hombe kandi nabo so oya dende MC Imana ndahabera hose cyarimwe oya cyari ivy'Imana filme nivuga butumwa ndavuze ati ndende MC Imana ndahabera hose cyarimwe filme Fanny akora nivuga butumwa ku muntu azokurikirana filme Data nshuti zana yego je ukuntu nayibonye gusa igitangira akari nyuma karahinda akari nyuma karahinda guys akari nyuma karahinda Ego murakoze cyane rero ko ncamake muduhaye murumva ko abantu mutahabaye ejo vraiment mwarahomvye ikintu kinini cyane gose tukiri ngaho rero hagufi gose turakeneye kumenya kandi kuri lancement twa ikiri mu nkuru mushobora kuduha umuco ya my heartbeat ndibaza niyo nayo uyivuga kwiki iyo rero nzoba ryari iyo rero ego nta byinshi nobivugako mbo filme abarundi bari mu kazi ku kintu kijanye na filme cinema bari mu kazi Moria Chano iri mu kazi barakoze filme izoza ari umuriro umuriro ashitse navyumva bafite barakoze filme turayirindiranye igishika bari mu myiteguro abakunzi bose ba filme ndundi abakunzi ba Moria Chano bedisi ari yamuja mu mubona ndabatumiye mwese ku munsi w'itarike 13 z'ukwezi kwindwi niho lancement izobera muri source d'Nile azoba ari lancement ngira sinzi sinumva no kuntu noyivuga ko filme ya Moria Chano filme iyo yitwa Heartbeat ni ifise titre yitwa Heartbeat itera y'umutima ni filme izoba ikozwe amasanamu meza amajwi yose novuga
ego nyama hari inyuma bayavyifatiye mu ntoke ibintu bameze neza ya urumva ko abarundi bijukiye filme kandi filme nziza ziko zirigisha nubwo bon ni benshi bako barakina muri minsi ariko nyene ni filme urabona neza uziravye ko ari filme ziko ziraza ku muvuduko ukomeye kandi mwiza cyane ya promoter rero turashaka kumenya watubwiye muri make watubwiye kuri promoter byonyine mugabo jewe nka ndi nyuma ya kamera ndi byinshi kuri we nyine kari uvuga hari uvuga kugira ngo menye ngico icyo mbwira abakunzi bacu ya abakunzi bacu dukunda kubabesha ni gutababesha avuga ivyo bindi bintu nziko wambwiye ko nziko byinshi ya uko ndamuzi promoter wacu ngaha tuzi ko ari umukameraman mu bantu baraba amasatiri yiwe ndamaze kumubona muri diko ya sinzi rero icyo kintu cyo kitubwirako ya ico kibazo ndibaza nkuko habivuze ko umuntu araba stati zanje arashaka kuciha kinyishu kutaziraba nazo ashaka kumenya byinshi ja kuri diko entertainment byinshi niho uzoza urabibonera. Okay. None inyuma y'u promoter nta kindi kintu ushobora ukora inyuma yavyo? Bo inyuma yavyo sanzwe ndo muririmbyi aririmba indirimbo n'ibazamana. Guys mumbwire isura kisa n'umuririmbyi vraiment mumbwire muri commentaire. Je korera Imana ndumuvuga butumwa. Ja vrai? Asengera he? Bo nsengera muri Église Adventiste mu Mirango. Okay. Sanzwe fise band ndirimbamo okay. Ariko vuba turabiretse. Yes, Adventiste bo munsi wa karindwi. Bupfeye gisi. Eba, nacho ndabibona. Gusa rero babenisi numse ngo barafite amakode. Sometimes ni nacho kintu nifuje ko twoganirako. Ku basore cyane canke ku bakobwa ba Adventiste. Usanga baba kenshi bariko baravuga ngo umuhungu wo murindi dini antwaye ngo ntivyokunda impaka nyimukire canke umuhungu mu Adventiste ati jewe umukobwa dukundanye n'impaka anyimukire ico kintu wumva ukivuga kiki umva nyene neza ko baba bifise raison bon ikibazo ca mbere mbona kubaza ni cyane kuba yuko umuhungu yo kwimukira umukobwa harimo icaha canke harimo ikosa canke kuba umukobwa yimutse akimukira umuhungu harimo ikosa ndashaka rero numve icyo kivuga kuri ivyo bintu. Okay. Ubajije ikibazo ciza cyane. Yeah. Wakibajije mu Adventiste. Okay, yeah, no mpamvu ndakikubajije. Ego. Bo amapare jewe ubwanje, sivyo? Jewe sinoshobora kwimukira umukobwa mw'idini giwiwe. Kubera ku ruhande rw'iwanje si ukuvuga ko ntobanda mukunda ego benita urukundo ruraba ndabyemera ndabizi kandi ndazi yuko ururimo waramumpaje nta bifise guys uraraba ibintu turinywera muri dushime ni dushime music group bayitwa gute ntombatse aje muri dushime bose benita urindiriye kiwe oya ndacari bebe vraiment ntiharagera ndacari bebe akaririmbo karamaze iminsi numva kapfuma ngorondera umugabo murakutse sinzi kugaza oya vraiment ndacari bebe abantu munzi mumvugire muri commentaire okay reka tubandanye n'ikibazo warumbajije nakubwiye ati rero kubganje je sinoshaka kwimukira umukobwa mw'idini impamvu ntaho mwimukira mu bisanzwe umuhungu n'umutwe w'urugo sibyo n'umutwe w'urugo ategezwa kurondera abonye ashitse muri ibyo bihe byo kurondera umuntu bobana akarondera wa muntu aza kumufasha yunganira ku byo afise agakora urugo sibyo mu migenzo y'ikirundi no mu barundi so kuvuga ko bitabaho birabaho birabaho gusa ku giti cyo wanje ndumva yuko icyo kintu ntugikora kubera yuko mu bisanzwe ibyo bintu benita menga wapi kubera hayo umuhungu urumva ubaye chef w'urugo ubura umuntu ufise ijunja n'ijambo kuri we ubwawe ugaca wumva rero ati wimukiye umuntu umukobwa
mwide swata tuva nk'ubu je nsanga muri Adventiste sivyo Yeah. je nkundana na Benita par exemple Genda umudive okay canke ntari Reka umudive nivuge- oya ni example reka- ndi umudive canke ntari umudive utari umudive voilà uri umukatolike sivyo uri umukatolike wewe jewe nkaca nkundana nawe yeah nkaca mva muri Adventiste nkaza kukwimukira Benita nawe shira mu kibanza ciwanje ibyo bintu Bene byakira hari mwica kuba atari mwicaha nta kiriyo kuko nta muri Bibiliya byanditswe urukundo guhanganira byose ariko ndabyumva tugende gahoro gahoro Ego. muri Bibiliya nta byanditse yuko umuntu akwimukiye gishobora kubicaha ariko jewe kubwo icondi nico namenye nico natahuye mu kwizera kwanje mu myizerere yanje sinoshobora kumuhindukirira kandi turetse no mu myizerere mu kibano mu buzima busanzwe dans la vie courante mu bisanzwe uca usanga yuko jewe muri ico gihe nza kuboneka nk'umugabo basi aganzwa gute gute nakubwiye umviriza haya ego umugabo nakubwiye n'umutwe w'urugo ibyo bindi bihimba biza mu nyuma bije gukomplete wa mutwe kugira ukwire umuntu akwiye ikibazo cyanyu rero mwigira abagangi sana mwigira ngo hejuru y'icubari twe tuba tububaha bien sûr jewe kumva yuko doshika nka ego jewe na turakundana uri mu Adventiste ndi mu Katolika cyangwa ndi mu yindi eglise kumva no kwimukira biratahuriza mugabo mu gihe hajemwe hari gihe hazamwe intambamyi bien sûr cyane cyane ariko ku mukobwa rero birashitse muhira bavuze uku ntibikunda ko ushaka kuja kurongorwa mu madive ibiki vyinshi ugasanga bizanye imvururu nkakubwira ati none sheri vipi bimeze gute ko jewe muhomba banyankiye bateye induru iki niki why not utonyimukira iyo day tukagira marriage after nkakora ibyo ushaka swate nkakwimukira cyane tukagoma aho twakoreye mariage why donc mwe mama mushaka kumva yuko mubikoze musuzuguritse mu bantu bazabona ko muri abantu bo hasi nyene umugore ngira ngo yaguhaye imiti why not bikubira iki rero mumva yuko mudashobora kwicara muvuga ati ego sheri urumva imeze ko hari intambamye reka tuzi kosoro ko muca mushaka kwishira hejuru rero bimeze gute rero gute duha umuca abantu gute nk'umuntu donc ari muri iyo situation ku mukobwa ari umukobwa biroroshe bavuga ngo umukobwa ntoroshe gute why je nunda hagaze aho hayi ku mukobwa biroroshe kuko umukobwa guhindukirira umuhungu ni ikintu coroshe cyane ariko ikintu bitwa igitsina gabo ubukanzu utegeka serugo ngo utegeke urumva kintu wewe serugo wapi birasanzwe n'ukuri serugo wallahi birasanzwe kugira iyo faiblesse iyo si faiblesse ni faiblesse no kumvikana mukundana ni fresh kumvikana mukundana ni nziza yeah ariko biragayisha ariko pare contre y'ivyo navyo birashobora kubaho mu gihe umuhungu ubwiwe nk'ubu yahora atari umukizwa akavuga ati jewe rero ko mfise urubanza ko mfise umuntu tugira twubakane kandi nkaba numva ndamukunda sivyo shaka kuba kumwe nawe ariko ntiduhuje imyizerere ntiduhuje ku kintu bicishengero aho umuntu ashobora kubarizwa mu kuruhuka mu gusenga antuka agaca yihana agasanga umukobwa mu idini arimo gusa umukobwa idini rikiriso aho ni normal ariko mu gihe nawe abikoze bien avant yuko mariage iba kuko nk'ubu dufise mariage nka dimanche samedi nka canza kuyihana urumva canza kuyihana muri eglise wanyu public yoyo ibibona yuko ibona ca kintu nyene ibona yuko wewe wamwimukiye urumva ariko abikoze nk'ubu dufate turi mu kwa gatandatu sivyo uciye wimuka avant 2 mois canke zirenga aho biba byumvikana kuko kandi ugiye para objectif ugiye gukizwa uciye wongera uhura n'umuntu wakunze kandi ku kintu mwahurije ku kintu kimwe aho na public iravuga ati yego kubera impamvu yashatse gukizwa
ave muri rya shengero canke ave hari ahantu sero y'imyizerere yiwe aho sibo ariko uci ubikora rero vuba bientôt muca mukora mariage aha je tiens asha abantu bakubonye zomba ata ya muhungu en fait nta shema bihesha umuntu nta shema bihesha umuntu sino hariho nk'ibihugu bimwe bimwe bafise iyo migenzo nko muri Malawi usanga umwana 18 w'umukobwa abavyeyi bamuronderera bakamuronderera ibintu byose ku buryo ageze kubaka ugwiwe usanga ari wariko yirondera umuhungu akamukwa byose hama bagakora mariage ivyo by'idini nimba bari hehe ntibaraba ariko iyo ni mico yaho igihugu cyose gifise imico n'imigenzo yavyo mbo juste ivyo byari n'ibintu byo biheze ni ibintu nabonye n'ubwabo bizaniye kugusa niyo mico yabo ariko nkatungahi mu Burundi wacu vraiment mu mico n'imigenzo ivyo so kuvuga ko bitaba ariko iyo kayishitse vraiment nk'umuntu ubu ufise urugo uri kutegura basi ntibitese ukuntu ntashe ariko mwarishize mu makode vraiment donc nk'ubu wewe turakundanye 2 ans 3 ans 5 ans akaca habona icyo kibazo cyo kumva yuko bon jewe nakubwiye ati bimeze uko bisaba we kunyimukira ukumva nyine kari kibazo cyahatari cyo tuma nakwimukira ntiwo bikora uko natakaye ku giti cy'wanje mu byumbe no kuvuga wese byumbe kire kintu kirateye imvururu cyane kuko na la papa sinarabonye agapost kuri Facebook ko umukobwa yagiye kurongorwa after donc muri mariage yiwe nta mama nta papa yaje mu rubanza ariko urubanza rwarabaye eske wayi nyine iyo umuntu jeraje byantera ama confuse menshi kubera iki abavyeyi bitambika muri ico kintu donc mvuye muri kote y'abakobwa canke y'abahungu ngiye ku bavyeyi akumva neza yuko umukobwa wiwe atarongoye imideni arimwo mingo isiraguye minga n'ikindi kintu kibaye kandi akamwima n'umuhezagira uwo kivuga ko igikora abavyeyi bameze bo ico ikintu no kivuga ko bivana n'abavyeyi bigaca bivana n'ishengero babizereye mu sivyo mbo par exemple nkaco muri Adventiste urabizi yuko umwana wawe agiye kurongorwa handi hantu muri indi dini sivyo par exemple nko muri Catholique umuvyeyi sero yico iyo kwizera kwiwe imyizerere yiwe hari gihe mariage iba ntazi kubera yuko urabize muri Adventiste baca baguhana direct uvye no kwahonyuza ukuguru ariko ndategura ukabuja gatubuza ugarara inama y'ishengero uwo munsi ikikorana bacaguhana je niyo mpamvu numvise ubwoba kubera uvuze ngo ndi mu Adventiste guys Adventiste bari très codé donc huzimo abantu b'abanyedini gose ni hatari kweli diko bimeze baca baguhana je par exemple ndafise mu grande sœur wanje yaragiye kurongorwa basarongorwa handi abavyeyi ntibahageze mariage yarabaye irahera n'ubure ntimuhagere turagenda sasa mariage nagiye navubana ariko bivana umwe wese wewe ndagusaba igihano urayigiye we baraguciye nawe ni wagenda tunsubire kukamumaka yo maraya binita navuze ikibazo nk'ubu uragiye dushimye music niyo zakukuririmbira ugiye nko muri didiri nko mu donc nk'irindi dini atari ry'Abadventiste oya ntiyoza pandro mu byumve oya ntiyoza vraiment kuko urumva ko n'abamindi mwe murayumvira benita umva ko biba bigoye ntago byokunda ko n'abamindiriye imyezerere nta cyumva nawe nta bavyeyi nta gusa abagenzi ngira ngo harimo boza kubera abagenzi baratahura n'ukuntu abavyeyi abo turirimbana bagirane biba bigoye kameme ego mbo ico kibazo rero ico kibazo vraiment ugerageje kugitahura kiratahuritse cyane oya nigitahuritse je n'ubutahura ku mwana w'umukobwa sivyo ko ndakubwira ku mwana w'umukobwa vraiment guhindukira akaja muri indi dini urumva ivyo kenshi byama byashitse twama twabibonye ni ibintu bitagize cyane bitari grave bi normal voilà ako ku muntu w'umuhungu Benita uyumviriza ahantu
wa muhungu uri kuranyumva kubona umuhungu biragoye cyane oya ntibigoye nukumvikana tu nta gisebo kirimo urukundo donc aho ruri ubwo rukundo rero mutegezwa kumvikana mukabihuriza voilà nico nako ndavuga rero uko kubihuriza ko rero ntibica bisigura we gusabivana n'umuntu umwe wese iki kibazo umuntu wese yocibaza mbo je sinoshanja kwishurira nk'ubu nka Diodone ndamwishure kuri iki kibazo urumva oya uracishura kugira ngo yumve iyo situation nimba yirimwo ni sero yuko avyumva mu busanga general je kuno ndacishura niko janye nakubwiye biramara manje ni gisebo mwongere mu byumve ni gisebo biramara manje no mu bitabo mpana bya nta byanditse ati je ndongo umuntu ndamwimukire ngo atacamana ntabiri ariko mwumve yuko umuntu w'umugabo umaze kwitwa umukugaba oya ko kantu rero ako kantu buje Imana yabahaye murakagrava gose iyo uko ni gukandamiza ikirema muntu uko jewe no kwimuka nka kwimukira wewe niko nawe byoshika ukanyimukira jewe nta gasuzuguro karimwo nta bintu birebire ntihari abimuka none ati rero bose ubiyise iki sabagabo ntibategeka muhira yababwira guys mungire muri commentaire abantu mwimukiye abakobwa mwimukiye abagore banyu bimeze gute ariko dufatire mu buzima busanzwe bene mu buzima busanzwe ubu ntihariho ikintu voilà ubu ntihariho ikintu cyokora umuhungu umuntu w'umugabo n'umuntu wa sexe féminin sibyo bagakora ikintu kimwe me gusa sero kono public yakibonye ntibagihe uburemere cyo kimwe ibyo ntubyemera yego bavyemera birabaho kwe aho turajana neza ndavyumva sava none mu gihe bimeze uko kubera iki utiyumvira ati none gabasha umugabo n'umugore ivyo bintu kuri ico kintu cyo kumwimukira mbe amwimukiye nica ikintu gisarisha n'ubu ndashari contre nawe nta kintu kimwe kirimo gisarisha je nakubajijanye ushaka ndakwemeza rero yuko urumva jewe no chance ati tayari tutwaje kamwe mitwa bivuganye c'est bon dina kubajije ni abagabo babanye n'abagore bawe habaye kumvikana habaye kumvikana ivyo ni bon urumva habaye umumvikano ni sawa kandi ikindi nakubwiye arashobora kumwimukira ava yuko mariage iba mu gihe avuye mu idini ridakijijwe agiye mu idini rikiriso ndabivuga aho ni bon ni normal numva ntago yubasaritse aho niyo basaritse gusa bana gucuja kubikora uyu munsi invitation arazisohoye dimanche vize mariage samedi ucuja ngaho mu mirango ucubatitse uce wihana nako nene aho public deja duca tubona yuko tikumbe nakantu kagafenta kose ariko mana yaje yandukuri soza rero uko biba bimeze ya ndabyumva mugabo nyine sinzi ahantu ko watawe neza nakubwiye ko ndi contre nawe ngira ibyo ati rero umuhungu ibyo byumva nyiranzanye intambara ihambaye na za Evenem umuhungu none ndincambaza kine kibazo umuhungu ubyemera nzanye za Evenem n'intambara ihambaye kugira unyemeze ya donc umuhungu yimukiye umukobwa none abafise urukundo rwa vrai canke abari bishobisho nshaka kumenya ico kintu kugira basi numve yuko basi arashobora kumwimukira atari urukundo kugira igomba ari urukundo birabaho ariko kenshi abo bantu muri bo usanga bakoreshejwe n'ikintu bitwa santima akumva yuko ujya muntu atamukoreye ikintu cyose yumva muri we cyo muryohera urumva ntashobora kuronka amahoro akamwimukira uko muri ubwo buryo atari byari bimurimo kubwo santima mufitiye yamara gushikayo abajama biwe commentaire kubera yagiye atari ibintu bimurimo ari santima ni hahandi ucusanga umubano mubakanye atari mwiza agusa nyene biba bigoye ni ibintu bigoye cyane ubu ndumva neza ko wumvishije abantu bose yuko umuhungu yimukiye umukobwa kakabaye iyo inshuti zanje mukuri ndetse kubabesha ivyo bintu ku muhungu afite mvuge kwiyemera nkoresha iyo terme
donc muri yemera si kwiyemera ku muhungu basi ajua role y'icari urumva vraiment ivyo bintu sinabimuhanura kubikora urandese ivyo vraiment sinabimuhanura kubikora muvyumve guys iwa muvyumve kabisa donc wewe umvise ijambo ati umuhungu yimukiye umukobwa mu mutwe wawe haca hazi ikibazo umuhungu yimukiye umukobwa kwidini kiwiye yego swat ni faiblesse ikaze cyane no kutihagarara ko canke kutiyumvishamo we icari n'est-ce pas kuko hajya umuntu w'umugabo bene ndakikubwira serugo n'umuntu ajera ibintu byose mu rugo urumva ico kiye serugo rero mu gihe ugize inguvu nke ukaganzwa n'umugore akakurusha inguvu ahantu kure mu rugo uca usanga ari hatari agorwa n'agorwa bisanzwe ndibaza ama bibonye biba bikaze ke deja nkaho urabona bigenze uko Benita ni hamwe uzosanga umugore mubanya atajambo fise ko kamenganiye umugore rasta urumva bana kubera biragoye nabiye yaragutegetse yaragutegetse ati ngwino uragenda umaze kumwereka ubunyantege bwawe bwande acayizo nyene none ushitse mu rugo ejo azobura ko takubwira gutata ale cora umukubuzo kuburaya oyize nibibaho reka nibibaho yari imiti nta hantu urumva byabaye rero aba yari imiti nta hantu urumva byabaye Ogo nawe aho mo nk'ahantu tuba tubaye bifatwa gute iyo babonye umuhungu ati ni kimwe nakubwiye nko mu kibano vraiment nk'ahantu tuba tubaye nukuri ivyo bintu biramutse bibaye nta shema bihesha umuntu sinzi ko kuranyuma ndakumva neza nta shema bihesha umuntu amajambo mu kibano aba menshi kandi aba ari ukuri aba ari ukuri kuko vraiment biramaramaje oya reka commentaire ego bandike muri ndabaye desi kuko inyishu nari niteze ko wompa kuko wari witeze rero nari niteze ko mbwira ati urukundo nirwo rutsinda kubera yuko dukundana twicara hamwe tukagirirana inama jewe rero ko bimeze ko mu muryango umwicaye mu mutosha kwiga kuri ico kintu nk'umuntu w'umuhungu ugafata ijambo ukavuga ati sheri jewe kunuko sero yuko nuko kubera ko utavyumviye mutobihuriza erega ico wowe nabonye wafatiye ko nicaye nugusuzugura ubwa mbere sugusuzugura ni tacubahiro mwibona ko donc mu gihe nabane mukiye umukobwa noba yo ese yo inguyeko ariko muri ico gihe jewe ndabifata au contraire na wewe niki donc reka basi ndaguha example wowe uri umukobwa sivyo samugase ndakugize umukobwa ni example kugira ngo umve douleur abakobwa nabo bon tugira ntonyambikije pare oya nenda kwambitse ndakushize muri douleur abakobwa tugira mu gihe wakundanye n'umuhungu mudasangiye ukwizera so ati mu protestant yawe n'umu adventiste cyangwa mu adventiste yawe n'umu catholique ibintu nk'ivyo nyine birakunda kuba kenshi zoka zirakunda kuba iyumvishe rero wa wundi uvuga ati turamenyeranye turumvana niwe muntu mbona ari hafi yandi niwe muntu nyine bya bintu mvuga ati c'est mon tout niwe wanje hakaza hadi ikintu kivuga ngo utanyimukiye tuyaduhebana bon c'est une fois ashaka mwe biramusha nzoronka abandi umwe wumva nyine ati jewe hamwe yompeba mu mutima yiwandi ndumva ko nogira ikomere cyane navuze muri kote y'abakobwa kugira ngo mviyo douleur hama bikaca bishika rero muri ico gihe wewe ntago musangiye idini ari wowe umukobwa nyine bon wewe ukaba nyine urasenga nyine muri iyo dini mugabo ukumva bakakwemeza neza kutegereza kwimuka vuware upa wimukira umuhungu naho kumva ati mu mutima none abavyeyi bandi ntibazoza abagenzi ntibazoza wewe byifata mu bugo ndi umukobwa director nakwemera kwimukira ya nicho guys muratuminimiza bro mu bara doha 50% bro 50% ku bakobwa ne kwiri kimuduga kwera umukobwa mesanze sha Benita ngira sinzi umunsi ko ntajo wanyu okay oya natwe rero guys abakobwa mumbwire muri commentaire abashobora kuba ivyo kaza ari ababaye ko mumbwire umukobwa azosiga se na nyina aje kubana umungu nasiga se na nyina no yego nibyo ariko ndakubaza Benita hagati y'umuhungu n'umukobwa ninda propose wundi ubu n'abakobwa bara propose
ubu n'abakobwa bararesha sha ubu ni 50% akakoresha ati je ndifuza ko twobana neza cyane yeah birashika umukobwa kabona umuhungu ati uyu muhungu vuma tubanye cyane tukundanye umuntu ntazode kwa fe ati rero birakazi aya akarondera byose akipanga fresh akavuga ati jiwe ariko baje birababaje ariko reka tugende nkuko bisanzwe sivyo tumenyereye yuko umuhungu ari waje ku propose umukobwa mumva gutegura sivyo rero wambwiye yuko ngo byose ngo kubwo urukundo ngo urihanganira ngo ibiki nibiki byose ngo bitegeza kuba ukerekana urukundo wara mu gihe rero jewe naje kugupropose ukabyemera ukimvishamo neza dushaka guhuza tugahuriza ku kintu kimwe ni naco gituma rero muri fiançailles yacu dutegeza kugirene kumvikana muri byose kujya nako propose kakubaza ati ukuntu niko ngaruka nkakubaza kuri iki na kiriya tukakigira hamwe mu gihe rero wampisemo ukanyemerera nibindi kubera iki toshaka kubyumviriza kandi ari proposition erega kuja kubwira umuntu ati je vraiment sinashaka kwimukira niyo ni proposition niki mu mubwiye ati ntibikunda kujya kwemerera rero kubwo urukundo yaguhaye kandi akabona yuko vraiment mushaka guhuriza kuri byose hama mukabana ico kintu hari urukundo atari l'amour profit ico kibazo kiroroshe cyane nakubwiye ariko hari urukundo atari profit ariko uzi yuko hari ico uwo muntu wamuprofitako kubyanka umukobwa ubibona na kubera iki aswata icuba warashatse uba warakironse amukigira ati marembe rero muri iyi minsi mbona biragoye biragoye abashane benshi ubana ntatari je kugira ntahure kine kintu nzobaronderera umukobwa naho kugira ngo twumve kote yiwe uko bivuca bivuga ko yavuze kuri kote yiwe nk'abagabo cyangwa nk'abahungu je navugiye muri rusange ego nzozana umukobwa nawe kugira ngo twumve donc tubihuze after yaho nzozana no mu mama cyangwa mu papa atubwira ati twegiye abana bacu bishingiye abana bakobwa cyangwa abahungu bimeze uko mama afite byanka nibi nini kugira ngo iyi sije tuzobashe kwitahura ko twese rero wanyuzwe mu majambo no sinanyuzwe kandi ndazi hariho n'uwundi umuntu ashaka kuvuga yuko ya genda bitahure ntegezo kuzana aya kategori yose oya zimya jewe bwangu Benita zimya ebara nyine nawe dukoreye ibintu tuzaga kote rega no kagorora ndashaka rero uvuge kuri kote zose mu kurangiza ikiganiro tubwire ku muhungu nkuko bariko barabivuga kugira ngo tuheze ikiganiro bitomoye neza ko twavuze amajambo menshi tubwire ati ku muhungu kwimukira umukobwa NON impamvu ni umukobwa kwimukira umuhungu nivyo canke NON impamvu ni kugira ngo turonke hezi okay bakunzi bayaga nawe mu bisanzwe kuri iki kintu kwimukira mpere kuri kote y'umuhungu umuhungu uri kuranyumviriza kwimukira umwana w'umukobwa mwidini ukava mwidini warurimo ukamwimukira ngo n'ubunyantege nkenda gashireko sivyo mu bisanzwe mu buzima busanzwe mu kibano bitesha ishema ku muntu w'umuhungu kuko umuntu w'umuhungu ategezwa kuganza sivyo kuko niwe serugo niwe mutwe w'urugo rero bikunaniye gufata decision ugafatikwa decision n'umugore egire biro murashobora kumvikana mugafata ingingo ariko muri ico gihe mu gihe yakuganjije yala muhungu aho vraiment ntituri kumwe kuri kote y'umukobwa nawe umukobwa mbo ibyo tumenyereye bivugwa mu bantu canke ukuntu tubiza avuga ati umukobwa ngo nta dinagira ariko aho hantu barahihendera cyane sadepa n'umukobwa ubwiwe ukuntu avyumvamo bari umukobwa avuga ati je vraiment sero yicondi nico nize nico natahuye mu rusenge mbo mu myizerere yanje sishaka kwimukira umuhungu naho ndagutahuye rero urumva naho hantu mu gihe umukobwa yifatiye decision yiwiwe c'est bon
ni sawa nuko biba bimeze ariko ibyo kenshi aho reka turabe rero hagati y'abahungu n'abakobwa nihe kenshi ibyo bintu byaba ko kwimukira umuntu entre yabo abakobwa barimuka bien sûr barimuka ku byinshi mugabo hari abimuka kubera nyine na za sentiment bavuga cyangwa kavuga ati umuhungu nkamuhomba ku nota afise wapikwiye aho rero ni kagaciro wa wundi adafite decision uwo ni kuri wa wundi adafite decision tufatira decision muri ariko kenshi ahantu byama byiganjije ni ku bakobwa niko bimenyerewe rero ku mwana w'umuhungu vraiment ewana guys cyo bintu vraiment mugabo jewe ku bantu tudafatanije nabo muri commentaire munyandikira kwimukira umuhungu ni kibaho ku mukobwa yitahuye ni kibaho non mu byumve vraiment yego kwimukira umuhungu nibyo byatahuritse ko umenga arasizuguritse mugabo chez moi chez nous les filles bitahuye non wanguha ntibababeshye ya mu gusoza rero Benita rero ahuye na Vandrome ibintu byoca bibasubije Vandrome ndagutahije cyane nukuraba rero kugira ngo tuvyevite vraiment nukuraba muze murondera abahungu musangiye kwizera ndakeneye no kumenya impamvu abakobwa benshi bimukira abahungu why not mutakunda abahungu mu isengere wanyu why not nukwihagarara ko nukwihagacira no kwitahura icuri nk'umukobwa no kumenya ati jewe ndi MC niko kimezi neza cyane jewe ndi MC sinshobora gukora iki kubera apana ngo nzokora ikwera ngo nawe yagikoze no non just nzoza kwimukira umuhungu ngo nuko nabonye undi mukobwa yamwimukira kandi apparemment hari n'abandi bahungu bimukira abakobwa kandi c'est normal pe niyo mpamvu rero ndakugira ati si contre nawe ndi contre kandi cyane pe rero mu ncamake yakara kukadeba twatanga kubasangiza kumva yuko iyo wumvise umuhungu ngo yimukiye umukobwa wagwana bimeze gute ni bibi canke ni vyiza murumva neza amaide iki turakeneye n'amaide muri commentaire mutubwire kugira ngo tubashe kubona neza ko mwamudukurikirana bien sûr reka rero nshimire cyane vyimva mutima umutumire wacu mubona imbere yanyu umutumire kabisa yaduhaye umwanya w'injyamunyi beze ngo ni muve Venice voilà ndagushimiye cyane bwana Venice naje ndabashimiye cyane abakunzi ba Yaga Nawe TV turabakunda cyane murakoze cyane muranigwe umunsi mwiza murakoze cyane reka nange nshimire n'abakunzi rero mwadubandanje mudukurikirana ikiganiro mwacumvise deba mwayumvise tuba turi ngaha kugira ngo tubatahuze byinshi tubamenyeshe byinshi tubibutsa lancement officiel ya filme Beat Heart ya Moria Channel tariki 13 z'ukwezi kwindwi murahawe kaze mwese murakoze yes kuri microphone rero yari MC Benita MC Imana ko musanze mwimenyereye microphone ya kabiri akaba yari umutumire wacu Arno nko mubibona nongera nshimira rero cyane na cameraman aho yicaye timigisha myinshi cyane yes ndabashimiye cyane muri rusangi Imana ibaho mugisha iba inabarinde n'imikoshe myinshi okay ciao ciao hamwe na Yaga Nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo